Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri mu makungu ya kure ku migabane itandukanye y'isi muri Amerika, Canada, abari mu gihugu ca Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique, Tanzania. Amakuru mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu abandanya kugenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi kuri kino gihe, turaza kuyatangurira mu gisata c'umutekano, turababwira mu gisata c'amagara y'abantu, igisata c'ubutunzi, ikibano na politike, aho hose turagerayo. Kuri kino gihe hariko haribazwa rero umugabo batazira Dume, uyu ivya Dume ni amayobera. Uyu mugabo Dume rero akaba yaratanze intahe yo ku munsi w'ejo haheze muri komantere ku makuru twari twagiye tubahaha turabasangiza mu mpimba umunyororo witwa Tony Uwizeye batazira Dume. Iyi ntahe itwereka akarenganyo kari mu mpimba aho umwicanyi azwi nka Dume ahabwa ububasha budasanzwe bwo gucura ubufuni na buhoro aba CNDD FDD yanka utamuyobotse uvuga ko adashigikiye canke iyo CNDD FDD akaba barizwa mu mpimba arahurirayo n'icago gikomeye cane aho uyu mugabo Uwizeye Tony batazira Dume amucura bufuni na buhoro. Uyu mugabo ibikorwa vyiwe n'umwicanyi ruhagwa akurikiranwa ku vyaha birenga 12 birimo kwica abantu no kwiba akoresheje inkoho. Akagirizwa ko yama yatorotse ibohero agasubira gupfungwa, niwe aheza akazezwa kurongora no gucunga abanyororo kwidegemvya uko ashatse, nawe akabikoresha mu gukandamiza abagenzi biwe bari mw'ibohero. Nduguruye Twamugina, iyo ni intahe tugiye kubaha, intahe iva mu banyororo baboheye mu mpimba bagorewe muri iryo bohero. Nduguruye Twamugina, ivya Dume n'amayobera. Jewe napfungiwe mu mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2017, uyo yarafise ububasha buteye ubwoba. Yagenda akikijwe n'abo bita abasekirite, niwe yabatwara ico gihe. Umuntu yagirizwa dosiye politike yari areretswe rwose, telefone naho kaba gato ntiwagatunga, baca baza kuyikwaka ngo uvugana n'abatembagaje igihugu. Uwo Dume yari yarigirishije abo basekirite ko umuntu wese yari yaratigirishije abo basekirite bose, buri muntu wese afise fone ari ukuyimwaka ngo bavugana n'abari mu Rwanda ngo bashaka gutera igihugu. Twebwe turyamye batuvyura mw'ijoro, batuvyura mw'ijoro aho turyamye bagasakambura ivyo turyamye ko vyose bagasakambura, naho bagasanga uri gusa ntibagusonera. Barakurandamura vyose bagata hirya wasigara umaramaye. Uyo Dume yagenda akikijwe
acunzwe n'abasekirite, hari abagenda bamucira inzira aho aca, bamugira imbere, abandi mu mbavu, abandi inyuma, usamaye bahita bagusunurira ku mpome z'amazu yo mu mpimba, canke bagahita bagutwara aho bita kw'isoko gukubitwa, ugaterwa indobo z'amazi zirimwo umusenyi mu maso n'inkoni nyinshi, bakakurarana, yakurekura aho ashakiye. Twari tubayeho umutima waravyimbye. Nashaka ndababwire umuntu atapfunzwe muri 2015 gushika muri 2017 mu mpimba ntaco yabonye, kuko watuntura kuba ufungiwe ubusa, ukongera ugatuntuzwa n'ukuntu uriko utotezwa n'iyo mihimbiri ngo ni badume. Aho yagenda agaye inzira yose, niwe yararekuriwe gutunga androide wenyene, yirigwa kwica abantu hanze no kwiba abantu, agataha aho ashakiye. Kenshi yarara hanze y'ibohero, aho ubushikiranganji bw'ubutungane bwatwara Kanyana, Florentine Kanyana niwe yatwara ubushikiranganji bw'ubutungane. Aho ntaco mwovuga ngo gihinduke, kuko urya ashigikiwe na leta, nivyo akora, niyo ibimutuma. Iyo ushaka gutunga telefone barakubaza ko utagirizwa politike, barakwemerera ko utunga gato, ariko ku kwezi waza urayirihira, utevye baca baza kuyikwaka kandi ntibagusubiza vyaba biheze. Hagize umunyororo ugutira ngo wandikire mesaje abiwabo, bakamenya ko wayimutije, yagirizwa dosiye politike, baca baza kuyitwara, ukongera ukanakubitwa. Ni ukuvuga uwo leta niwe ikoresha, haba kwica abantu canke kwiba amahera abantu. Uwo kandi akoreshwa n'iperereza, baramutuma kunyuruza abantu akabica. Ndugaye Twamugina. Uruhara rwa Duma rero mw'igandagurwa rya Juventi Nduwimana, aho niho dushitse. Uyu mugabo Dume, batazira Dume, azwi ku mazina ya Tony Uwizeye, aragirizwa kandi canke aravuga mw'idosiye ya Juventi Nduwimana yagandagurwe. Nduguruye Twamugina ni nawe yahenze Juventi Nduwimana ko yamusabiye uruhusha rwo gusohoka kuja kuramutsa umugore, kubera ko Juventi yari muvyara we. Iperereza ryaciye kuri Dume, niwe yahenze Juventi ko yamusabiye uruhusha diregiteri yatwara Mpimba. Juventi nawe ntiyamenye ko agiye kwicwa. Dume yaraje aramutora ngo aramusohoye, ngo ni uruhusha yamusabiye. Kumbe hari imodoka y'iperereza yari imurindiriye. Ijisho ryabaye iryo. Juventi yaciye amwizigira kubera ko bari abaryango nyine, yari muvyara wiwe, yabona ko atamuhemukira kandi bose bapfunzwe bagowe. Haciye iminsi Dume yaje muri shambure bita Safisha, yivugisha ngo
Juveni naramusabiye uruhusha ngo aje kuramutsa umugore, ngo none yahise yitorokera aja mu Rwanda. Icatweretse ko yamwishe nuko yahise afata impuzu n'ibindi bintu vyose vya Juveni abigabira abasekirite bamugendanira. Nuko Juveni azimangana muri ubwo buryo. Ndugaye Twamugina. Nduguruye Twamugina Dume avugwa mu mabi menshi n'abantu banyuruzwa aba arimwo kuko ntabwo apfunzwe. Urya aba yarungitswe hajya kugira baze kumukoresha ico bakeneye. Bamuja kumubika mu mpimba kugira ngo niboza baramukenera baze baja kumutorayo bamurungike mu gikorwa nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ibintu ntago vyoroshe na gatoyi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero ubutegetsi bubandanya kwica abenegihugu nyamara barorera batagira ntaco binona mu kugandagura abanyagihugu. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha.